hanyuma woshimira Gereza des Âmes bingana gute nkuko niho mwatanguriye igikorwa cy'Imana, niho mwakoreye, niho batumye benshi muri mwe bakizwa. Gereza des Âmes woshimira bingana gute? Gereza des Âmes cyane ndayishimira kuko igituma je cyane ubwa mbere ndayishimira Ego ari besi badutangurize umugambi mwiza uko baje bahanura ati baje baduhanurira ati mwebwe nimutwegere mukizwe kuko muzoteba mugera no ku rwego ruremereye cyane kandi mu nyigisho batwigishije no mu mpanuro baduhaye vraiment twarayishimye cyane. Ego umva Gereza niyo bafashira barera irabakuza ibaha inshingano zo kuyobora umurimo w'Imana. Yego cyane ebana turayishimira cyane, turabashimira cyane abayobozi nyene batureze neza cyane kabisa kuko nk'icyo nomenya cyane hari aho nk'aho batanageze vraiment bari kure, hari bese muri twebwe nko mu bwoko bwacu ayo mu miryango yacu usanga nyene bose nk'ubu atacyo bibabwiye ariko twebwe kuko babaye hafi yacu kandi bakatukangurira gukizwa nyene nkanze ubwanze ndabashimira cyane birenze cyane kuba uko no bivuga. Ego mbese ari nk'icyo ze ubwanze nokora ku buzima bwabo nogikora ariko nyene bikagora nkabisabira Imana nabo kuko yobahemba cyane uko bagize neza turabashimira. Ego none hari bamwe muri aka gace nyine kanyu, hari bamwe batarakizwa kugeza n'uyu munsi cyane? Nibo bese ni benshi cyane vraiment. Ego none ntacyo mwe murafata ngo mufate urugendo rwo kubabwira ubutumwa, muragerageza mukababwira canke nyene murababwira ntibumve? Kubabwira turababwira nyene nganiranira vraiment. Gusa Imana yakoze umurimo kubona ufise umuryango w'abantu 8 kuva 2003 kugeza uyu munsi, ukwiriye gutahura imbaraga z'Imana cyane. Yego nyene ikigega cya korale turagikora ariko kuko nyene usanga ari byinshi bigenda biraba bihenduka nyene byagiye biza biratubera ikibazo ugasanga amafaranga agiye azaragenda asubira inyuma vraiment ntibyatworoheye cyane. Harageze igihe nyene usanga kugeza ubu atana amafaranga ubu tugifise muri korali nyene ubu byaratugoye cyane kubera uburyo abantu musangiye umurimo benshi nta kazi ugasanga biragoye. Yego ibyo byaratugoye vraiment ubu kugeza ubu nta n'ikigega tugifise. Shalom bakunzi ba Brave, turabaramukije hanyuma tunashima Imana yuko twageze muri kino kibanza, twaje kuramutsa bene data. Mbere ya byose reka tukuramutse, murakomeye? Cyane turashima Imana, turakomeye cyane. Ego turakomeye Imana turayishima cyane vraiment. Hama ku mazina woba witwa nde ku bantu batakuze kugira ngo bazokumenye witwa nde? Izina ryanje ndi Macumi Junior, abandi kandi gitere wa Vyizigiro. Ego urusengero Gereza des Âmes. Ego hanyuma Macumi woba wubatse, ufite umuryango, ufite umugore n'abana? Vraiment umugore n'abana ndabafise. Ego umuryango mu nzu turi abantu 8. Abo bana bose nabi wawe? Abo nabanje vraiment nabanje vraiment abana 7. Ego nyene na mama wabo abana 6 na nyina wabo. Nawe mwese muri 8? Twese turi 8. Abana 6 na papa na mama cyane. Ego hanyuma kufisa abana benshi wowe umaze igihe kingana gute? Wowe barubatse muhe mwaka? Umwaka wubatsemwo ni nka 2000 wubatsemwo? Nubatse muri 2003. Muri 2003 niho nuba. Ariko wari ugifise imyaka mike, ni nka bimwe by'abanyamurenge nabo barongora bakiri bato cyane nuko nyene byagiye biza biragenda. Umva wararongoye ufite nk'imyaka nk'ingahe? Narongoye ufise imyaka
18. 18. Yego. Neza neza ni nk'abanyamurenge. Abanyamurenge natwe barongora bakiri bato 18, 15 hari abarongora. Hama mwese muracakwiye nyine umuryango Cyane turakwiye umuryango urakwiye. umva ntabaritaba Imana nk'uwapfuye. Uwa mbere yaritavye Imana, ariko ubu nyene dusigaye nk'ubwanze guharura nyene twari kuba turi 9, ariko uwa mbere nyene yaratambutse Imana yaramuhamagaye. Yego. No kubaha pole no kwihangana, ubundi kandi turabizi neza ko byose biva mu kiganza cy'Imana, nk'uko niyo ituma biba, gupfa no kubaho byose ni Imana niyo ibikora. Yego. Hanyuma ukaba urongoye umugwi wa Vyizigiro. Vyizigiro mu busanzwe muri abantu bangana gute? Muri umugwi w'abantu bangana gute? Turi abantu 27. 27. Yego. Umva ni wewe murongozi wawe, ni wewe president canke ni wewe uri umukondikitere? Cyandi kondikitere. President nyene dufatikanize mwene wacu n'umuryango nyene wacu nyene w'umunyamurenge nyene dufatikanize nyene imirimo y'Imana. Yitwa nde amazina yiwe? Baramwita Nkumbuyinka. Nkumbuyinka. Yego. Nibaza ko abantu bazoraba ikiganiro bazomenya Nkumbuyinka. Hama iyi korali yo baratanguye ryari, umwaka yatanguyemo? Iyo korali nyene Gereza des Âmes yinziye itanguze nyene ku urusengero rutanguye no ngaha muri Kinama rwa Gereza des Âmes. Nyene natwe twaratanguranye nyene. Nico gihe yatanguye. Urumva uri mu batanguye iyi korali? Ayaye. Je nanze harabona agiye nkurikira. Nagiye nkurikira nyene bamaze nk'imyaka 3. Nanze nyene mw'iyo myaka haheze nk'imyaka 3 bari muri korali. Je nanze nagenza ndabasanga. Hanyuma nyene Imana irantoranya muri bo. Nyene bantora kuba mukuru wabo nyene kondigitere. Sawa uko niko byagiye biza biragenda. Hama wo barakijwe nyene muri uyu mugwi yikorari nyene? Ego. Wo dusangiza gato wakijwe gute? Ndabizi ko kenshi nyene utaraja muri korari nkuko tubwiye utarakizwa. Wo warakijwe gute wakira Yesu Kristo umwami n'umukizi? Nyene je nahoze ndi kure nyene nkuko nyene abantu basanzwe kuri iyi si nyene ko bibaye. Ego. Nyene nahoze ndi mu byanze nyene mu bitabereye ngira ngo mu mirimo itari nayo. Ariko inza kuba kuko umwubakanyi wanje niwe yatanguye niwe yantangurize gukizwa. Amaze ngo amare kubona yuko atari byiza kuguma mu byo ari wenyine yarakizizwe, nanze nigumira mu byanze mu bitabereye nyene. Amaze atangura kugenda aza aranyigisha. Aza mpanurira ati burya rero turi mu muryango nyene w'abakizizwe. Kandi gukizwa nze nasanze ubwanze nasanze ari byiza. Kuko nk'ibinyigisho tuza duhakura hariya tusanga nawe hamwe wonyegera tukaba kumwe. Tiwosangana turahindutse nyene. Tubayeho neza nk'abandi. Amaze haragera igihe nyene nanze mbona yuko ari byiza. Kandi ndi mu mirimo nahuse kuko nabonye Imana mu mirimo je nahoze nkora no ku cyumweru, ugasanga nibereye mu bikorwa nyene bisanzwe byo kwirondera ibitunga byubaka umuryango. Nyene nza gukorera ahantu hambavu y'isengero nyene rya Gereza des Âmes. Amajambo umubakanyi wanje yaza usanga mu rugo ambarira, usanga n'abandi nyene mu miryango nyene ya Kristo nibo barampanura kandi bakampanura nkuko umwubakanyi wanje yambwiye. Nanze nyene nsangira inyota yuko iyo gukizwa yuko begera. Nyene ubu nkaba narakizizwe. Kandi Imana yagize neza, nanze barananyizera nyimba mukuru wabo. Ibyo narabisimye cyane. Umva wari waratebeje igikorwa cy'Imana. Hama umaze gukizwa uca muri korari, barakubatiza. Ubuzima wabayemo utarakizwa n'ubuzima wabayemo umaze gukizwa, wasanze hari irihe tandukaniro riri hagati cyane?
nasanze nyene hari byisi nungutse narungutse byisi cyane kuko ubuzima ubu nyene ubu ndimwo nasanze ari ubuzima bwiza cyane kuko kesi na kesi mu buzima nari mpoze mu icyo gihe nasa n'umuntu nyene amengo arigenza ugasanga ariko ubuzima bw'ubu ndimwo nyene buratandukanye n'ubwo nari ndimwo mbere ubu verema kuko iyo hageze ku cyumweru nyene ndakangurirwa kuvuga ati reka inze mu bandi intora amazi nkarabe nze kugira nimba ndi mu buzima bw'uko nyene mu mibereho nko mu mibereho ubu twebwe turimwo ariko tuyifisemo ukwihangana ari cyo ibitunze n'ibitunga umuryango turabyihanganira tukabona nkabona nkaje ubwanje nkabona kuko nyene intambwe nateye intambwe vrema kuba warakijijwe n'ibindi byose uzobigeraho ibyo byaranezereye cyane kumva ubuzima bwarahindutse vrema bwarahindutse ibyo ndabishima cyane hanyuma ibijanye n'ubuzima busanzwe waba hari imirimo ukora nk'akazi cyangwa nimba ari ukurima iyo nyine akazi na karose ndagakora ariko nkagakora ndagatandukanize n'ibindi kuko ndashobora gukora hakagera aho ngezeze ariko ibyo nyine zabindi navuze ko nagiye mpinduka kuko muri icyo gihe hoho nkiri mu bujya bundi buzima bw'iyindi miryango wasanga ni nk'iyo hageze ku cyumweru ugasanga nibereye nko mu yindi mirimo nyene yo gukora ariko ibyo rero ugasanga byose nguma ndabifatike nkabyita bimwe sindabitandukanye n'ubu gukora verema ndakora ariko ndakora hakagera aho ngezeze verema yego cyane yego yego cyane ndabinezererwa cyane vrema ndabigiramo umwete cyane yego biranezera vrema biranezera yego wategerezwa kuwukora ati nk'abantu uyirongoye barakorohera kuyobora yego baranyorohera vrema ariko kuko nyene usangana byo hari igihe usangana turahanurana kuko nyene nk'igikorwa cy'Imana urumva turorosanya nyene ugasanga tugasanga nk'ushatse kugorana ugasanga nawe haragera umwanya usangana twahanuranye kandi yakebura kuko twese turakuze twakeburana nawe akumva yego akanyorohera ego hanyuma woshimira Gereza des Ames bingana gute nkuko niho mwatanguriye igikorwa cy'Imana niho mwakoreye niho batumye benshi muri mwe bakizwa Gereza des Ames woshimira bingana gute Gereza des Ames cyane ndayishimira kuko igituma je cyane ubwa mbere ndayishimira ego ari bese badutangurize umugambi mwiza uko baje bahanura ati baze baduhanurira ati mwebwe nimutwegere mukizwe kuko muzoteba mugera no ku rwego ruremereye cyane kandi mu nyigisho batwigishije no mu mpanuro baduhaye verema twarayishimye cyane ego umva Gereza niba afashira barera irabakuza ibaha inshingano zo kuyobora umurimo w'Imana yego cyane bana turayishimira cyane turabashimira cyane abayobozi nyene batureze neza cyane kabisa kuko nk'icyo nomenya cyane hari aho nk'aho batanageze verema bari kure hari bese muri twebwe nko mu bwoko bwacu
ayo mu miryango yacu usanga nyene bose nk'ubu ataco bibabwiye ariko twebwe kuko babaye hafi yacu kandi bakatukangurira gukizwa nyene nkanze ubwanze ndabasimira cyane birenze cyane kuba kuko nobivuga ego mbese ari nk'icyo ze ubwanze nokora ku buzima bwabo nogikora ariko nyene bikagora nkabisabira nkabasabira Imana nabo kuko yobahemba cyane kuko bagize neza turabasimira ego none hari bamwe muri aka gace nyine kanyu hari bamwe batarakizwa kugeza n'uyu munsi cyane nibo bese ni benshi cyane vraiment ego none ntacyo mwe murafata ngo mufate urugendo rwo kubabwira ubutumwa muragerageza mukababwira canke nyene murababwira ntibumve kubabwira turababwira nyene ugasangana nka twebwe kuko kubw'ubuzima nyene buto usangana bese bibagora kubyumva nka twebwe usanga harimwo bese batize usangana nabo kumva cyane birabagora vraiment ariko nka twebwe nyene twamazize kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza ubuzima bwacu usangana nyene tugira inyota cyane nubwo nyene usanga nyene ubundi buzima nyene bwo gutunga umuryango aribwo usanga butugora cyane ariko cyane twe turakunda kugira inyota yuko yo gusenga cyane kuko nyene Yesu yatugiriye neza yego kandi urumva ubuzima bwanyu n'ubwabo nkuko bo bareka gusenga petetre kubwo gushaka ubuzima baja kurondera ibyo bafungura bakavuga ati nta mwanya dufise wo ku munsi w'indwi kuja gusenga none ubuzima bwanyu n'ubuzima bwabo hari itandukaniro rihari mu bijanye n'imibereho oyaye twese turi bamwe twese turi bamwe vraiment kuko nka twebwe anaho nk'aha tubera cyane ni n'ahantu si twebwe sibo ntitugira aho turima cyane ngo tube nyine tudandaze cyane tugire gute tubayeho kimwe atari uko gusa twebwe nyine inyota tugira niyo kugira gusenga gusa ugasanga nyine naho gusa niho dutandukaniye nari ku yindi mibereho nyine y'ubuzima busanzwe kuronka ibyo mufungura twese turi bamwe vraiment ego hanyuma nyine mu buzima busanzweho biba bimeze gute ibijanye no gufungura ibijanye no kubaho nyine aho mubaho turahabona nyine ko harahari mugabo kibijanye no gufungura cyane byo biraborohera cyane aya ntibitworohera gufungura ntibitworohera vraiment kuko cyane nk'iyo umuntu atanabonye n'akazi nko ngaho mu ikambi yakora usanga no gufungura vraiment n'ubuzima turi mu buzima butari bwiza biratugora cyane biratugora vraiment aho mu ikambi nyine umuntu atatomboze nyine ngo abone umuntu aza kumurarikira akazi tinguze gukora mbere nko mu iki gihe cy'imvura usanga bigoranye cyane n'umuryango abana barashobora kumurarana ubusa nyine ugasanga nyine ibyo biratubabaza rwose ibyo yego vraiment mba biragoye no kwihangana mugabo twizere yuko ejo hazohinduka nk'akazi mukunze kuronka mu ikambi ni nk'akahe akazi dukunda kuronka mu ikambi urabona aho mu ikambi hari akazi usanga duca ubwatsi kugira ngo basakare amanegisi nk'abajya bari mu amanegisi yavuye kazi usangana rero haje nka 2-3 baraye baviriwe ku manegisi yabo bagaca bakenera ubwatsi nyine ugasanga baje kudutuma ubwatsi umuntu akaza turara turi kandi akazi gakunda kuboneka nk'iy'amazi arakunda nk'iy'amazi yakunze kubura ngaha nyine nk'umuntu agifise imbaraga zo kumanuka hariya hepfo kure urabona ni mu mubande ni mu musozi ijya mu mwonga iyi ni ya mu mwonga ugasanga nyine baje kudutuma amazi kuza kubavomera amazi ako niko kazi gakunda kuba tubonekeye ngaho mu ikambi ariko ku bantu cyane bagifise ingufu zo kumanuka hariya hepfo mu mwonga yego
kandi urumva ko hariho bamwe nyene batagishoboye kuja mu mwonga cyane. none nk'abo urumva bica bigenda gute ko numva bisa n'ibigoye Byo n'ubuzima nyene nyene usanga na nyene twe nyene aca yifata haba baravrema. Ego biragora cyane. mugabo hoho nk'aha nyene muri nk'igihe umuntu afise ubushobozi arashobora afasha mugenzi we, hari ubumwe mufise mu buryo uvuga ati jewe naronse ico mfungura mugenzi wanje ntaco yaronse nyene ukavuga ati reka dusangira akana nabonye, birabaho canke umwe ni ku giti ciwe? Vrema vrema ibyo birabaho ariko si bose. Urabona hari igihe ushobora gusanga hari igihe ushobora gusanga nko ngaha bamwe igihe ushobora kuba usanze ntiwashobora gusanga nawe ariko arajya ngo genda utariye. Ego Ibyo gusa nivyo nyene bishobora kuba ariko kuko nawe aba afise nk'ibimukwiye cyane nawe nk'ibimukwiye n'umuryango wiwe ugasanga nyene ntibyoroshe cyane. Tuza twihanganiranira kuko nawe hari igihe utwaba yarose hari igihe iba ari ikire y'umuryango nawe aba afise umuryango muri ari tuntu yagiye gusakasaka nawe bica nyene twihanganiranira vrema. gusa Imana yakoze umurimo kubona ufise umuryango w'abantu 8 kuva 2003 kugeza uyu munsi ukwiriye gutahura imbaraga z'Imana cyane. Ego je ndabishima mu Imana cyane urumva yuko akazi ufise ndikangana n'umuryango ufise kandi nakurumva kaboneka rimwe na rimwe aho nantu ukwiriye gusubiza amaso inyuma ukavuga ati none jewe heraba kuva 2003 narakomeje ndarondoka ndonka abana kugeza ubu nyine. Niyo mpamvu mutakwiriye gucika intege ukavuga ati naho bimeze uko bigora gufungura bitugoye kubona akazi ni ingorane, mugabo ukavuga ati vrema kuba 2003 kugeza uyu munsi nkiri muzima haracara amahirwe y'uko ubuzima bushobora guhinduka. Ndibaza ivyo uravyizera? cyane cyane vrema ibyo ndabyizeye kabisa. Ego no gukomeza ugasenga Imana ko biri kose ndabizi ko hari icyo Imana izokora cyane. Ibyo cyane ndabyizeye kabisa. Ego hanyuma muri korali Vyizigiro ntagiye mugira nka contribution gucanga amahera ukavuga nk'ikigega cyanyu? Ibyo twari twabitangize nyene ikigega cya korali turagikora ariko kuko nyene usanga hari byinshi bigenda biraba bihenduka nyene byagiye biza biratubera ikibazo ugasanga amafaranga agiye azaragenda asubira inyuma vrema. Ibyo ntibyatworoheye cyane. Harageze igihe nyene usanga kugeza ubu hata n'amafaranga ubu tugifise muri korali nyene ubu byaratugoye cyane kubera uburyo abantu musangiye umurimo benshi nta kazi ugasanga biragoye. Ego ibyo byaratugoye vrema ubu kugeza ubu nta n'ikigega tugifise. Ego bisa n'ibibagoye. Ayo no kwihangana mugabo turizeye yuko arico Imana izokora. Kuba mutarasubiye inyuma ukumva kukwiriye gusubira inyuma haracari ivyizigiro yuko bizokunda cyane. Haracari ivyizigiro ko bizokunda no kwihanganira ubuzima. Uyu munsi buba bubi ejo bukaba bubi mugabo ejo bundi ugasanga ubaye bwiza mu buryo mutatekerezaga. No kuvyizera ndazi ko arico bizohindura. None mu ruhande rw'ishengero ntageri hagera nk'igihe bakavuga ati bafasha akantu runaka? Uburyo bw'isengero nyene byagiye biza biragora natwe ntibagira nyene nubwo ari uburyo nyene bwo kugira ngo nk'umuntu yarakizizwe nta handi aba agihungiye ahubwo ahungira mu muryango nyene baba bari kumwe mu buryo bwo mu mwuka. Usanga atahandi yoza nyene ugasanga hamwe ari ukwihanganiranira ariko gusa ku buryo bw'isengero nyene usanga kuko nka twebwe bivanye nyene n'imibereho yacu usanga na besi nk'uko
mengo nk'ikanisa usanga batabona yuko mengo ntibibayeho si byiza, usanga nta buryo nyine mengo tubitura mu byo nyine bodusigikiramwo umengo nyine nkaze ubwanze ndabibona kuko mengo nta nibyo badusigikiyemwo cyane, ariko gusa nk'icyo twasimye nuko gusa batubereye ababyeyi gusa badukangurira kuba natwe twokura, ariko gusa ku byo badusigikiramwo cyane ibyo ze sinobyemeza cyane yuko ari byo badusigikiramwo cyane. urabona nk'igihe abageze igihe nk'umwe muri mwebwe akagira inzara, kandi kugira inzara ni ibisanzwe ku mwana w'umuntu, ariho ubuze icyo ufungura urumva ko nyine ubuzima buba bugoye, ntimushobora kwitura nk'ishengero ukavuga ati hari umwe muri twebwe wabuze icyo afungura byamugoye ngo bashobore kuba bogira icyo bakora, cyangwa mukunda kubikora ntimwogenda? ibyo verema sindabona nta birasika, ntabyo murakora, ntabyo turakora verema. none kubera ko mutabikora kandi urumva ni umuryango wa Kristo, si byiza ko bamwe bajya bakanabona n'ibyo babika, hari abandi bari ko inzara itabamereye neza, kuko burya ni umuryango mwavukiyemo kandi mufise ababyeyi, kandi ababyeyi umubyeyi ategerezwa kumenya ko umwana afite icyo afungura cyangwa adafite icyo afungura. verema ntiturabigeza ngo turabe ko ibyo bashobora kubidukorera, ariko kaje verema ndimo ndabiraba ndabona ko mengo biragoye verema, cyane nabo nta bushobozi baba bafise niko ndabibona nyene verema, ngira ngo nabo niko babona nyene ko ata bushobozi baba bufise, ariko kubugira kuko nyene ntibangana natwe bo bugira atari kimwe natwe, sinzi verema uko nyene tubabifata. hanyuma tugarutse ku buzima bwa korali Vyizigiro ubu mwaba muri ko muradutegurira ibikina herutse mukoze indirimbo za audio, mwaba mwaragize amavideo canke muri ko murabitegura? Vyizigiro verema turafise indirimbo za audio cyane ndetse na visuel nyine twarasimiye cyane uwari we yaduhaye burya bushobozi, twaramusimiye cyane, yagize neza. Ninde yari yabikoze? Nyakubahwa Ruganza, Pasiteri Ruganza wo muri Bethlehem canke uyu nyine yahora asengera muri Bethlehem canke uwundi Ruganza yasengera agiye kuri gereza nyene? Ntiyigeze abintu verema, ntiyigeze abintu. yego umva mugabo asanzwe abazi, aratuzi cyane, aratuzi verema, nyene yaraduteguriye neza, kuko hari umugambi yigeze gukora awukorera nyene ubwoko bwacu ngaha, akangurira abantu kuja ku ishure abana bacu bige, kugira ngo nawe abatere intege. nyene hari ifashanyo yari yahoze atanga, ngo amare abana bacu arabasigikira bariga, abafise abana nyene bari bageze muri icyo gihe ubwanzizi baracyari bato, ntibari bwagere kuja ku ishure. nyene yagize neza verema, nanze nabonye ineza cyane yagize, kuko muri icyo gihe nanze maze gukizwa yaravuze ati namwe mukiri bato mutaragera abana bo ku isuri, ifashanyo nzobaha nka mwebwe muri abaririmbyi nimukomeze muririmbe, kandi indirimbo zanyu nimwamara murose indirimbo zanyu tize nzobafasha amafaranga yo kugira gute, namwe muzosohore visuel y'izo ndirimbo zanyu. verema twarabayeho nyine muri iyo myaka, kugera imyaka nabaye nakizizwe, nabaye muri korale
nyene harageze igihe nza kubona yuko twarose indirimbo zacu, ndavuga ati Pasiteri Ruganza hari ijambo yari yarigeze kutubwira, yaradusezeraniye ijambo ryiza ryo kuvuga ati nitwaronka indirimbo tuzo mu telefone tumubwire kuko indirimbo zabonetse, twarose indirimbo zacu azodufashisha amafaranga yo kugira yo kuzisohora. Kandi verema twaramutelefone ari hanze araduhereza ayo amafaranga turasohora indirimbo zacu, indirimbo 8. Kandi yari yatubwiye neza cyane ati indirimbo zanyu nimwazisohora zizogugwa kandi muronke amafaranga namwe azosobora kugira gute kubafasha afashe n'umuryango wanyu. Ariko verema ibyo byo twarabisimye cyane kuko twageze ku yindi ntambwe, nyine twateye intambwe, korale yari yateye intambwe cyane. Ariko kubw'ubuzima nyine usangana nyine twebwe turi bato cyane, mu buryo bumwe turi bato cyane, twasanze bigorana cyane kuko hari bese bagiye baza baracika intege. N'ubu bitagenze neza kuko icyo gihe twari twahoze turi abantu 32. Ariko ubu twagiye tuza turagabanuka, tugenda bamwe basubira inyuma ko byavanye n'uburyo bwasiye butagenze neza ku byerekeye ayo mafaranga. Twari twabwiriwe neza ngo ko ayo mafaranga, izo ndirimbo zacu tuzozibonamo amafaranga, ariko ayo mafaranga ntiyagiye azaraboneka neza, ntiyabonetse neza verema, ndetse ineza gusa ni yuko twateye intambwe kandi bakatubona ko izo ndirimbo bazishize simwe muzifise. Haye nayo mpamvu tugaruka, byaragoranye cyane verema. None indirimbo ziri hari aho muzi ziri, umva mwari mufise amaudio yoyo ibyo biri mu buryo nyine bwase bijya biragenda bigorana. Usangana nk'abize ni nka kumwe navuze ati umuntu yarize nyine urumva aba yarize, twebwe ntibyatworoheye cyane atari uko nyine. Kandi natanguze mvuga ati burya ni nka hamwe nyine guhunga nyine uyundi muryango nawe muri kumwe nyine wo muri Kristo, usanga bigoye nta handi hantu wohungira ahubwo nuko icyo nyine cy'indirimbo. Umva indirimbo mwarazikoze audio ziraza murazibona cyane, murazumviriza cyane, hama mukora video. Video nazo zaraje, zirahari n'ubu nyene zirahari vraiment. None umuntu afise izo video yo barinde uzifise ni Pasiteri yarazibitse, ariko kugeza ubu nyene nayo n'ubu umengo twebwe nta nicyo twanakoze, mengo nta nicyo twonavuga ahubwo. None muzogira publicité ujya munsi wo kuzishira hanze kugira ngo abantu banatwerere? Ntimuzozishira hanze? Twarazigaragaje mu rusengero, twarazikoze mu kanisa, batanga amahera. Ariko nyene hari bitagiye biza biragenda neza, twebwe nk'abakorari bitabanezereye nyene tusangana bese nyene n'ubu nyene ntibibamereye neza vraiment. Okay, nawe utabivuze neza mugabo nabitahuye ko hari ibintu nyine bitagenze neza, donc kubijanye nayo mahera nkuko mwari mwiteze. Nta muntu none yari imbere yanyu ujya mwavuze ko mukorana, mbe mwavuze ngo ninde? Nkumbuyinka. Iwe niyabikurikiranye? Nkumbuyinka nawe yarabikurikiranye buke, ariko abona yuko mengo biriko biragorana. Nawe sasa n'ubu biravye nyene abiravye nyene uko abibonye. Reka ntacyo nibaze ko bizokunda cyangwa bariko barabategurira ikindi kintu cyiza usumba ivyo, reka tuvyizere hari coba gihari. Hama turagushimiye cyane kuba duhaye umwanya wanyu. Jewe ejo niyo navuye Bujumbura, mugabo mvuye Bujumbura abantu nyene nifise gukoresha ibiganiro
nca ndiyumvira ndavuga ati reka nze ngaha ndabizi neza ko hari ibyo mufise mwosangiza abantu. Hari abantu benshi babona bakavuga ati barya abantu ntibasenga, ntibakizwa, ntibarondera Imana. Mugabo ndibaza neza ko hari abantu bazoraba ikiganiro bazomenya neza ko muri mwe hari abantu bayoboye imirimo y'Imana, hari n'abandi bashoboye. Ndabyizeye neza ko hari ico bizotanga cyane. Rero turagushimiye cyane ko waduhaye umwanya kandi turagutera intege. Burya mu murimo w'Imana hari ibintu biba bigoye, hari ibintu biba bigoye nk'ibijanye n'utwo tuntu tugenda tubagorana. Mugabo ni uguhanga Imana amaso yonyene. Yego. Hajya naho ufise umuvyeyi akuyobora mu ishengero, ego hari ibyo akubarira, mugabo birakwiye gufata n'umwanya ukegera Imana ukabwira Imana ati Imana ndi imbere yawe, nyereka uburyo nshobora gukora umurimo wawe. Burya Imana iravuga kandi Imana ivugisha abantu bose. Yego. Kuba warayizeye uza murafata umwanya hama ngaha muhira kandi mugira nk'ibihe byo kwegerana kugira ngo musenge. Yego, haragereye igihe twebwe ibyo twahoze tubikora, ariko ubu nyine kubera urumva byagiye biza birahinduka bisa bacika intege nyine, ibyo ntibigikorwa vraiment. Yego, ntibigikorwa. Mugabo mbere mwahora muterana mukavuga ati uyu munsi urasenga muhira mwese mugahura. Yego. Ibyo twahoze tubikora, ariko ubu twaciye dusubira nyine nka twebwe abakorari nyine gusenga. Dusigaye tuza gusengera nyine kuri repetition, nyine twagiye nko kuri repetition cyangwa gusenga nyine twagiye guterana. Ariko mu rugo naho dusigaye nyine nk'umuntu asenga ku giti cyiwe nyine mu rugo iwiwe nyine. None ivyo bihe niki cabikuyeho kumwahora musenga hamwe, niki catumye mutabibandanya? Ira kuko twahoze tubisaba kandi ugasanga bari bahoze babitwemerera nko ku ikanisa, ugasanga nka perezida wacu nyine ngira ngo iwe akabitwinzizamwo natwe tukabyakira, kuko ibyo byo byatunezera cyane. Ariko kuko nyine sinzi uko byagenze, sinzi nabo uko byatumye, kuko byava nyine muri abo bakuru bacu nyine batwigisha, nyine baza kutwigisha bakatubwira ati reka dufate umwanya wo kugira ngo twegeranire hamwe nk'abakorari dukore iki gikorwa, nyine abandi nyine bagire barabireho. Uruva mu bayobozi b'ishengero nibo babitegura bakaza ngaha bakanabigishiriza ngaha muhira. Yego. Mugaterama. Yego. Umva ni nkabo bo baracitse nk'intege cyane. Yego. Ngo urumva ko basubiye kuza bo murashobora kubandanya mu bikora. Cyane biratunezera cyane, byo tunezera. Yego. Katwizere yuko nabo nitwaronka akanya tuzobagendera kugira ngo tuganire, hari nabo tuzobabaza kuri iki kintu kubera kicoba cyarahagaze kandi mwe mugifise umwete kandi mukibikeneye. None mwasubiye kubabaza impamvu baretse kandi mwe mubikeneye kandi ari abayobozi banyu? Oya, ibyo nyine vraiment ntitwababazize. Ibyo ntitwababazize kubera twaba tugiye kubesa, ntitwegeranye cyane kugira ngo tubabaze. Yego. Sawa, reka twizere yuko ahari ibihe bizogaruka. Mugabo naho batogaruka, deja wowe twamaze gusanga umuyobozi kandi uramaze igihe urongora, ukongera kandi ukabigarura. Burya mu muryango habaye ikintu cyo gusenga birafasha cyane. Naho utaba waronse icyo ufungura, mugabo wasenze, Imana iraguha umutima wo kwihangana, ukumva uraruhutse muri wewe, ukumva Imana iragusubije. Kandi mbwiye murasenga uku, Imana yoca n'izindi nzira zitandukanye, mukabaho ubuzima ahari bwiza gusumba uko mwari mumeze. Ibyo bintu no gusaba ko ahari wo bitegura bikongera kandi bikagaruka, ko burya mu muryango hari ikintu cy'amasengesho no kumvikana kurahaba, amahoro arahaba, urukundo ruragaruka. Mugabo nyine atabaye gusenga, urumva ko bashobora kuvuga ijambo umuntu akaryumva kundi, akaba akavuyo kadahera. Mugabo umuryango urimwo amasengesho hajya uburinzwe cyane. Yego. Nibaze ko uzobitegura. Ibyo tugiye kubikora. Jewe vraiment ndatwara nimero yawe, tuzobandanye tuganira, ndakubaza ko byasubiye ko biri kose, ndibaza ko bizokunda. Sawa. Ntabwo ndabashimiye cyane nyine. Yego. Ndabashimiye kuba nyine mwateguye dukubitiraho. Yego.
nyene Imana igize neza cyane kuko ntitwari tubiteze yuko muzi, ariko nyene Imana isimwe kuko nyene namwe mudukubitiyeho kuba mumenye uko tubayeho. Ego. Nyene natwe ibyo ndabikengurutse cyane, ndabisimiye n'Imana. Ego. Namwe murakoze cyane, Imana ibahezagire. Amen.